Bakunzi ba televiziyo Heritage, bakunzi b'ikiganiro umusomyi n'umwanditsi, kazi iri ryasango aho kino kiganiro kibafasha kumenya ubutunzi butandukanye Imana yabikije abakozi bayo nabo bakabushira mu bitabo, biciye muri ivyo bitabo noneho tugashobora kumenya ibitandukanye kandi bishobora kudufasha mu rugendo rwacu budakiza. Mwibuke yuko muri kino kiganiro tubaganiriza ku bitabo bitandukanye, ku banditsi batandukanye, maze akanovera muza kumva mu majambo avugirwa hano bikabatera amatsiko yo kurondera ico gitabo, mugashobora kucisomera ubwanyu mukamenya vyinshi birenze ivyavugiwe hano. Ahandi naho mushobora kutashikira ico gitabo, ariko twebwe twavugiye hano incamake igashobora kubafasha. Uno musi ndafise abashitsi baza kumfasha kubaganiriza ku gitabo, baza kutubwira mu mwanya uri imbere, ariko imbere yaho nibutse ariko badukurikirana ko jewe nshikiza kino kiganiro ndi Pastor Nikiza. Mu mwanya reka sabe abashitsi bacu batwidondore, reka mpere iburyo bwanje. Murakoze, nitwa Ngarukiye Billy, sanzwe ndi umuganga ariko aratangura, sanzwe sengera mu ishengero ry'ingenzi mu Kanyosha. Ndabakengurukiye kuba mwantumiye muri kino kiganiro. Twakengurukiye Billy, Dr. Billy. Toshaka kwita Dr. Billy. Ego nta kibazo. Murakoze gose. Ibubafu bwanje hari umukenyezi nawe yotubwira gatona. Murakoze cyane Nikiza Apotre kuri no gutumira. Nanje nkaba nitwa Itekana Belle. Nkaba ndi umudandaza, nkaba nubatse, nafise n'abana babiri. Yego. Murakoze no musi muza kutuganiriza ku gitabo Icahiga Dr. Billy. Tuza kubaganiriza ku gitabo citwa Solas, la quintessence de la foi chrétienne. Ego. Igitabo ca Solas, la quintessence de la foi chrétienne canditswe nande? Canditswe n'umukozi w'Imana yitwa Pascal Deno. Iryo zina sabantu benshi barimenyereye, mwotubwira gatoyi ninde Pascal Deno? Nivyo sabantu benshi barimenyereye. Pascal Deno asanzwe ari umupastori kandi asanzwe ari n'umwanditsi. Yavukiye muri Quebec, mu gisagara ca Quebec ni mu gihugu ca Canada mu 1980, no kuvuga ubu ariko arakwiza imyaka 40. Yize ivyigwa bimwe bita ndoramana, des études théologiques, avyiga muri ico gisagara ca Canada nyene, aho no musi afise urupapuro rwo ku rugezo rwa master. Asanzwe yiyita umureforme kandi n'umubaptiste, no kuvuga n'aba bantu banduruka ku ndongozi zazanye impinduka mu kinjana ca 16, aho batandukanye n'ishengero rya ico gihe, bakizera yuko ubutumwa bwiza busobanurwa bihagaze kuri Bibiliya gusa. Ariko muri aba bantu bitwa abareforme asanzwe ari n'umubaptiste. Asanzwe ari umubaptiste. Ego. Ariko kandi no kongera ko yuko yatanguye umuhamagaro wiwe mu 2005, aho yinjira mu ishengero ryitwa Saint Jérôme, isanzwe riri mu gisagara ca Quebec. Mu nyuma arobanurwa kuba umupastori guhera mu 2011. Asanzwe ari umupastori. Ego, gushika uno munsi. Rero nkuko nabivuze asanzwe ari umwanditsi. Yaranditse ibitabo ubu biriko biragera kuri 4, ariko turamenye muri iki gihugu cacu bibiri muri ivyo biratanguye kumenyekana cyane. Niki Solas, la quintessence de la foi chrétienne turiko turasoma. Hariho n'ikindi kitanguye kumenyekana ciza cyane citwa Une alliance plus excellente. Ego. Hari igitabo nigeze kumva citwa Le côté obscur de la vie chrétienne, igitabo gifasha abantu bariko baca mu bihe bitoroshe mu buryo bw'imwemo, kigashobora kubahereza umuyoboro. Nizeye ko naco nyene undi munsi muzoke tuganiriza ko. Ego, naco nyene twaronka kanya tuzokibaganirizako. Nohereza yuko Pascal Deno asanzwe yubakanye n'umufasoni witwa Caroline, bafitaniye abana 4. Bafitaniye abana 4. Nashaka abari kudukurikirana mu bafasha kuvuga mu ryungane rimwe ico kino gitabo kivuga. Iki gitabo nkuko twavuze yuko citwa Solas, la quintessence de la foi chrétienne. Ijambo Solas ni ijambo ry'ikilatini risigura seul, gusa. Aho rero adusigurira yuko Bibiliya yonyene ni duhishurira ico Imana iri nico ikora, ikatwigisha yuko biciye mu kwizera gusa Imana itsindanishiriza umunyavyaha kubw'ubuntu bwayo gusa, ariko ubwo buntu bwayo bukaba bwubakiye ku gikorwa ca Yesu Kristo yakoze kugira ngo ubuzima bwose bw'uwizeye bubeho buhimbaza icubahiro c'Imana. Ico nje cyumviro nyamukuru ca kino gitabo. Kubona badafise kino gitabo mu maboko yabo, wo tubwira inyubako ya kino gitabo, ngira ngo cemubwira ko n'intangamarara. Ego, iki gitabo nkuko muri iki gitabo babivuga nyene, ibi bintu yavuze nti ni ibintu 5 bishigikiye ubutumwa bwiza bwose. Ibi bintu 5 nivyo yapfunyapfunyije muri ijambo yitwa Solas. Ivyo bintu 5 navyo nibihe? Ni ijambo bita sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus,
sola fide na soli deo gloria. ayo majambo rero kumenga si igifaransa si icongereza si kirundi ayo majambo ari mu rurimi rwawe karasigurika Ayo majambo ari mu rurimi rw'ikilatini. Sola scriptura bisigura yuko ivyanditswe vyonyene ni rwo rufatiro rw'ukwizera kose kwa Gikristo. No kuvuga ko Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 niryo jambo ry'Imana ryonyene dufise kandi niryo rigera ukwizera kose dufise. sola Scriptura. Sola fide igasobanura ko ukwizera konyene nibwo buryo Imana itsindanishiriza nk'umuntu nta gikorwa na kimwe dufise cyo twohereza Imana kugira ngo idutsindanishirize. sola fide bisobanurwa seule la foi Sur la foi, kwizera konyene. sola gracia Sola gracia bisigura ko ubuntu bwonyene niyo nkomoko y'agakiza k'Imana nuko kwizera. Ego. hanyuma solus Christus Solus Christus bisigura yuko Kristo wenyene, Seul Christ niwe muhuza hagati y'abantu n'Imana. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo atari irya Kristo. hanyuma soli deo gloria Soli deo gloria bisigura yuko Imana niyo itanga agakiza kandi niyo yonyene ihabwa icubahiro mu gutanga agakiza, mu kugashitsa no mu mpera y'agakiza. Intumbero y'agakiza ni Imana si n'umuntu. twavuga ko icyo gitabo cyose ahanini cagura ivyo bintu bitanu aba indongozi zo mu kinyejana 16 bahavuye bita solas canke les seuls ni kuvuga ivyanditswe vyonyene ubuntu bwo ukwizera konyene ubuntu bwonyene Kristo wenyene icubahiro c'Imana gusa. Icubahiro c'Imana gusa. Murakoze cyane igitabo cakindi nyene ca solas canditswe na pasteur Pascal Deno asanzwe ari umuyobozi w'ishengero ry'Abatiste Saint Jérôme hariya mu gihugu ca Quebec. Ndabibutsa ko dukurikirana ko Dr Billy hamwe na n'umufasoni Bella ari ko adufasha gutahura kino gitabo ca Solas. Nashaka ko mavesa Bella adufashe afatanije na Dr Billy baduhereze incamake ko ariko batwumviriza ya kino gitabo. Okay, murakoze cyane ku buryo bw'incamake turaza kuraba amashapitre atandukanye nk'uko Billy yagiye atubwira bifatiye kuri ayo masolas atandukanye. Rero icambere aba réformateurs protestants bagiye barazana yari impinduka ijanye no mu gihe cyaho bari babayemwo aho bari bafise ukwizera gutandukanye. Rero muri ivyo bashatse ku revolutionner canke guhindura impinduka nyamukuru yahereye ku citwa sola scriptura akaba ari les écritures seules canke ivyanditswe vyonyene. Ivyanditswe vyonyene rero twavuga ati vyavutse sivyo vyatanguje la réforme protestante ariko byari vyahereye kuri sola fide isigura ngo dutsindanishirizwa no kwizera gusa. Mu gihe rero les réformateurs bico gihe bazanye sola fide basanze abakatolike Roma bico gihe ntibari babishigikiye cane, babona bari bafise ibindi vyizerwa bitandukanye. Rero kugira ngo bapfuye canke bemeze yuko ico cizerwa ari ico kandi kiva ku Mana, byabasabye kwerekana yuko ico cizerwa cabo caje kiva muri sola scriptura gusa. Vyavuga rero ngo ivyanditswe vyonyene nivyo bifise ijambo rya nyuma. Nandi majambo ikibazo gikomeye mu kinyejana 16 abantu bari kubaribaza ni gute umuntu ashobora kwemerwa n'Imana. Hanyuma Luther avuga ati umuntu yemerwa n'Imana gusa bifatiye ku kwizera. Ico cyumviro naco ateza kucerekana akoresheje ivyanditswe. Nivyo ngashaka kutubwira. Yego ni byo cyane twashaka kubabwira kuko baratubwira ati abakirisi bico gihe baba protestani canke abakatolike bose baremezanya ku ma doctrine yandi atandukanye, notamment yajanye n'ubutatu bweranda bijanye n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ukungene batunganya amashengero. Umuganya mukuru ico batandukaniye ko yari mbega umuntu akizwa niki akizwa gute. Rero kuko batavyumvikana ko bamwe mu ba réformateurs aribo ba Martin Luther canke Calvin mu baserukiye abandi bashatse kwemeza vy'ukuri yuko ntibiva ku kindi kintu na kimwe ariko yuko biva kuri ayo mapontu uza kugenda turaraba. Ngivyo byose bavyerekana bafatiye kuvyanditswe. Rero sola scriptura bayagura gute ni gute bashinga uwo mushinge w'ivyanditswe bawutsindagira gute? Yego cyane kimwe mu byo bakoresha n'umwanditsi agaragaza kutwereka aradusomera mu banyefeso igice ca 2:20 avuga ati kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka. Rero mu kwerekana yuko ivyanditswe vyonyene ari byo bifise ijambo rya nyuma bagaragaje kwerekana yuko agakiza mu kubonekera muri Kristo si Kristo ari we wese ariko ni Kristo wo mu vyanditswe afatiye kuri wa wundi waba prophète n'abapotre. Yego cyane.
murashobora kutubandaniriza nibaza yuko ahanini ishengero rya katolika ryaba rifise ibindi bintu bakoresha nk'umushinge w'ivyo abantu bakwiye kwizera, kumbure amanama kaminuza, amakonsile, ivyo bo bemezanya hagati yabo nka ekleziya, ariko tubona Luther agwana urwo rugamba rudasanzwe ati vyose bikwiye kubakira kw'ijambo ry'Imana. Nibaza ko umuntu havuye yerekana rero yuko Bibiliya, iyo nyene Bibiliya yerekana ko umuntu atsindanishirizwa no kwizera ivyo yise sola fide, aho avuga ati umuntu vy'ukuri atsindanishirizwa no kwizera gusa, kuko twabonye yuko abakatolike yego ko bagira bivuga bagenda barongeramwo utundi tuntu dutandukanye, aho bavuga ati yego vy'ukuri muri Kristo no mu kwizera turashobora kuronka agakiza, ariko kavanze n'ikindi kintu, kavanze n'amasakramentu. Ariko kugira ngo tubisobanure neza, arerekana yuko vy'ukuri akwizera konyene ariko kuduhesha gutsindanishirizwa ata kindi kintu na kimwe dushobora kuronka mu gakiza bidaciye mu kwizera. Gutsindanishirizwa mugabo hatsindanishirizwa uri ku rubanza. Yego cane, kuko turabona yuko nimba hariho isezerano rya mbere ryabaye hagati y'umuntu hamwe n'Imana ryatanguye mu ntanguriro, tubona yuko yari alliance des œuvres canke ico twokwita isezerano ry'ibikorwa. Rero aho Imana yabwiye umuntu ati uzokora iki, utagikoze hazoba hariho ingaruka. Rero muri izo ngaruka ko umuntu yisanze akora icaha, Imana yaravuze ati ingaruka ni y'urupfu. Rero Imana yaje yasigaye habaye urubanza hejuru y'ubuzima bwacu bivanye n'ico caho umuntu yari yarakoze. Ariko rero biraboneka yuko muri uko kwizera Imana yaturondereye inyishu kugira ngo dushobore gukizwa biciye muri uko kwizera gusa. Ariko rero ivyo biratubuza aho tuvuga, aho umwanditsi atwereka mbega ugutsindanishirizwa n'iki. Yego, ugutsindanishirizwa rero aratwereka yuko vy'ukuri suko umuntu aba abaye umugororotsi, suko aba abaye umwe uwera cane kurusha abandi, ariko ahanini ugutsindanishirizwa naho Imana ikwita kuri uwera, birushirije yuko atari mu buryo bw'indani, ariko ari mu buryo vy'ukuri bw'ingene Imana ikwita umugororotsi. Nashaka mufasha ko dukurikirana iryo jambo ryo bavuga gutsindanishirizwa n'ingene Imana itwita abagororotsi bifatiye ku Kristo yakoze, mugabo tuba twacitse abagororotsi imbere muri twebwe. Nagira ngo Imana itwise abagororotsi nyene nta cara kimwe tuba dufise, haba muri twebwe haba imbere yayo. Yego cyane, murakoze kuri ico kibazo. Naho umwanditsi aje kutwereka inyuma yo kuvuga icari co gutsindanishirizwa, aratubarira yuko uko gutsindanishirizwa gusobanuye uko kwazana ingorane ivuga ati nimba Imana yari yarashizeho alliance des œuvres, ni gute yashobora gutsindanishiriza abantu kandi vy'ukuri ari abanyavyaha bahonyanze ivyagezwe vyayo. Naho rero tuza kubona yuko Imana hejuru y'izo ngorane yaratoye iyo nyishu mbega yoba yagenze gute. Iyo nyishu yaciye muri Kristo Yesu, yaciye mu kukubaha kwiwe gushika ku rupfu, ivyo bikaduha ukuharigwa ivyaha. Hama hejuru ko kubaha Imana gushika ku rupfu rwiwe, habaye hose une obéissance twokwita active, aho yumviye Imana mu buzima bwe bwa misi yose kugira ngo ashitse rya sezerano twokwita ry'ibikorwa, kugira ngo rize kuduharugwa ko canke ridutundanishirize vya vyaha vyacu. Mvuga ugutsindanishirizwa kwa Kristo gushoboka kubera ubugororotsi bwa Kristo ingene yabayeho bwujuje ivyo twasabwa muri rya sezerano, aho kandi urupfu rwiwe ko urwo rupfu rwiwe rwuzuza ca gihano twari tubereye kubera twahonyanze ivyagezwe vyayo. Ariko n'ubu turacari hahandi. None uku gutsindanishirizwa gukuraho urubanza ni gukuraho ingene dusa imbere mu mutima, nagira indene mu mutima uca ugororoka nk'uko Imana igororotse, kandi nayo nyene ikatubona ko turabagororotse. Yego, Imana yatubona nk'abagororotsi, ariko oya, Imana ntico ducika abagororotsi. Ariko mu gikorwa ca sanctification canke mu gikorwa co kwezwa uko kuntu Yesu yabayeho mu buzima bwo kumvira bwa buri munsi, byari bigamije aho umuntu mu rugendo rw'agakiza atanguye akivutse agenda arezwa bukebuka, ariko si gikorwa gicika, ntabwo ari en acte immédiat, mugabo n'ubuzima buri progressif, n'igikorwa kibandanya. Murakoze Sola Fide rero badufashije kubona ingene Imana muri sentare yayo
yita umugororotsi wizeye igikorwa ca Yesu Kristo maze agaharugwa ko ubugororotsi bwa Kristo naho imbere muri kamere kiwe azogenda ahingurwa buri munsi kugira ngo arushize kwegereza ubwo bugororotsi yamaze kwitirirwa kubwo kwizera. Mu nyuma umwanditsi hava avuga Sola Gracia. Ego. Sola Gracia ni kuvuga ubuntu bwonyene twavuze tugitangura niyo nkomoko y'agakiza k'umuntu. Mbere niyo nkomoko yuko kwizera nk'igikoresho kiduha agakiza. Rero Pascal Deno ashishikara kutwigisha yuko ubuntu wari wo mutima w'ivyizegwa byose bifatanye n'agakiza. Ico gihe abareformateurs izo ndongozi z'impinduka bariko barigisha. Arasubiramwo kandi akatubwira yuko ntiyari ubuntu si inyigisho nshasha vy'ukuri yatanguye mu kinjana ca 16 ariko ni inyigisho yo muri Bibiliya. Rero tuvuze ngo ubuntu bw'Imana nibwo bukiza umuntu bisobanura iki mu majambo make yumvikana. Ni umuntu yaracumuye ariko igihano c'Imana ubuntu bw'Imana nibwo bumukiza. Twosoma muri Bibiliya mu Baroma igice ca 3 ku murongo wa 23 gushika ku 25 bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kuboneka muri Kristo Yesu uw'Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera. Bose bakoze ivyaha bari igihano c'Imana. Ubuntu bw'Imana buza kubakiza gute? No kuvuga yuko akaga kabarimwo kica gatuma badashobora kwikiza haba hakeneye ikindi kintu kiva inyuma kuri kugira kibakize bwo nabwo n'ubuntu bw'Imana bushoboka gute? Nuko Imana yo nyene ariyo ikiza umuntu. Nibo mu acteur niko navyita mu Gifaransa y'agakiza. Yohani igice ca 3 ku murongo wa 16 kuko urukundo Imana yakunze abari mwese nibwo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rube. Wumva ikibazo c'umuntu hari iki umuntu yarakunzwe. Ninde yamukijije? Imana niyo yamwiyumviriye kiramukunda irungika umwana wayo. Yamara ivyonye ntivyabujije yuko mu kameremere k'umuntu akavuga ati pega umuntu akizwa n'ubuntu gusa canke hari ibindi bikorwa hariho nkuko vyeko birigishwa n'iryo shengero ry'ico gihe amasakaramento canke kuba mwishengero canke utwigoro tw'ubutumwa bwiza. Ivyo vyari bigwiriye cane kandi ntivyanatanguye mu kinjana ca 16. Turabona mu bize kahise k'ishengero mu kinjana ca 4 ca 5 hari umupatiri w'umwongerezwa yitwa Pelage aho wewe yigisha yuko umuntu egara akora icaha mugakora icaha kuko avyishakiye. Mu yandi majambo arashobora guhitamo kugira ante gukora neza. Rero nta buntu bw'Imana bukenewe kugira ngo bumufashe no guhitamo kwiye no guhitamo ikibicanga iciza. Rero igikorwa ca Yesu nkuko Bereka yatubwiye sikidukiza ahubwo ni nk'akarorero. Ariko yarafashijwe cyane n'undi mukozi w'Imana umweranda Augustino benshi baramuzi ava mu gihugu ca Egypte mu gisagara ca Alexandrie aho aza akamwereka yuko mu vyete vya Paulo umuntu yakorokeye mu caha adashobora kwikiza kandi ubuntu bw'Imana bwo nyene ari bwo buza bukamusanga ahari bukamukiza. Abantu bavuga bati kugira umuntu akizwe agira 50% Imana nayo ikagira 50% bagahurira hagati ivyo mwene mu vyemera. Urakoze cyane. Uwo numwando wahavuye ukurikira ishengero ryakurikiye Pelage. Numva ukuri ntibaha ni kuko inyigisho ya Pelage biyo bita Pelagianisme mu Gifaransa ni yahavuye ishigikirwa n'ishengero rya hico gihe. Ariko naho itashigikiwe hariho ibice by'inyigisho yashigikiwe. Iryo shengero rya Katolika rero niryo ryari hico gihe ryaciye rivuga riti ego basituremera yuko umuntu yakorokeye mu caka ndakeneye ubuntu bw'Imana. Mugabo kugira ngo akizwe arashaka kugira utwigoro, arashaka gukora ibikorwa vyiza, bya bikorwa vyiza byo gufasha abagowe, bya bikorwa vyiza byo kuza mu rusengero, guhabwa amasakaramento. Ariko ivyo sivyo n'ubundi niho yafashijwe rero n'aba bareformateurs Luther na Calvin ndetse n'abandi bakaza bakamwigisha yuko bakasubira ku butumwa bwiza bakerekana yuko agakiza tukabwa ku buntu bw'Imana gusa. No basomera gato mu Baroma igice ca 11 ku murongo wa 6 ariko nivyabivuye ku buntu ntibikiva ku bikorwa nambari atari ko biri ubuntu sibwo buntu. Mu vy'ukuri uyu mwanditsi yaratufashije kumva ku rupapuro rwa 71 mu 72 avuga ati kuba umukristo no kwizera ukemaga ku buntu bw'Imana butangwa ku buntu atacimaninze gusaba ubuhabwa atakindi none ati kandi noneho ubuntu bw'Imana ntibwoba bukiciswa ubuntu mu gihe buhawe ubutanze ikiguzi kanaka c'igikorwa ciza canke kuba umunyeshengero. Imana ntigurisha ubuntu bwayo ntawe isaba utwigoro two kugororoka canke ibikorwa byo gufasha ariko ibutanga ku buntu kuhindukiye akihana ivyaha akizera umwana wayo. Ubuntu rero umuntu aburavye musi y'ico ciyumviro harimwo kwiyumvira yuko umuntu yononekaye gose ku buryo adashobora no kuduza
agatoke agerageza kurondera imana bisaba ko ubuntu bukora vyose. Muvuze ko ubuntu bukora vyose bisaba ko umuntu yononekaye rwose. ego cyane umuntu yarononekaye gose cyane ku buryo atagikorwa na kimwe ashobora gukora cotuma yemerwa imbere y'Imana. None nyabuntu bwobwo bufatiye ku rufatiro buva hehe bupfa kuza uko nyene bwubakiye kuki isoko ryabwo ni ryahe? Okay. Ubuntu bw'Imana bwubakiye ku gikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Yakivuze hejuru y'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba turanakizwa n'ubuzima bwiwe bwo kumvira Imana iminsi yose yabayeho kuko wewe yabayeho ataca hafise ari umugororotsi yumvira Imana ku kintu cose. Rero yayivuze neza bera ubwo buntu bw'Imana bwubakiye kuri obedience passive ariko gupfa kwa Kristo gutuma ivyaha vyacu biharigwa ku mwizeye ariko na obedience active uko kubaha kwiwe nkuko mu Baroma habivuga ati icagera camwe mu bugingo cakorera muri Kristo uno musi nico gikorera muri twebwe kugira ngo natwe bidushoboze kubaha Imana. Mbega ubuntu ushobora kundondera hanyuma jewe nkabugarariza. Mu vy'ukuri nimba ubuntu bukiza buva ku Mana ninde muntu ubwonanira gukiza? Umuntu arashobora n'ivyo kwanka ubuntu bw'Imana buriko buramuhamagara kugiye kanaka ariko ku mpera ya vyose uwo muntu azokwitaba kuko umuhamagaro w'Imana novuga yuko uri nko mu buryo bubiri. Hariho umuhamagaro wo hanze ico twakwita appel général, hariho n'umuhamagaro w'imbere mu mutima ico twita appel efficace. Uwo muhamagaro wo hanze ni uwabakozi b'Imana barongowe n'Imana bavuga bakavuga ijambo ry'ubutumwa bwiza. Uwo muhamagaro rero muvyumve neza ntabwo ari ukiza abantu. Sivyo? Ariko umuhamagaro w'indani iyo umukozi w'Imana yavuze ubutumwa bwiza bw'agakiza k'Imana kabonerwa muri Kristo Yesu yabuvuze neza nkuko Bibiliya bivuga, Imana mu bwigenge bwayo ishitse uwo muhamagaro imbere mu mutima w'umuntu ku buryo umuntu adashobora kwanka ibihe vyose ubwo buntu bwaramutoranije kugira ngo ahabwe agakiza. Uvuze ikintu c'ubuntu butoranya umuntu yuko abatoranijwe vy'ukuri n'Imana ubuntu buruhira kubanesha. Bisobanurwa yuko hariho abatoranijwe n'abatatoranijwe. Mbega abatatoranijwe Imana yabahoye iki? Abo batoranijwe Imana yababonye mwiki? Murakoze cyane. Ico kibazo kirakunda kugirana abantu benshi ariko kiva ku gutahura kumbure nabi akameremere k'Imana canke kutitahura ukungene turi umunyavyaha. Rero ubwa mbere ntidukwiye kubona yuko Imana nubwo utabivuze muri ayo majambo harabibaze ko Imana irenganya, harabitoranya hari nabo idatoranya. Ariko ukuri nuko twese twakoze ivyaha nkuko ijambo ry'Imana rivuga kandi ikitubereye niki ni gihano c'Imana nuko dupfa twegwa kuri Imana. Rero nimba Imana yashimye guhitamwo bamwe ikabasesegariza ko ubuntu nkuko ijambo ry'Imana henshi muri Bibiliya rigenda rirabivuga ikabasesegariza ko ubuntu. Yabwiye Mose ati nzogirira ubuntu nzobugirira. Yavuze yuko nahisemo Yakobo yanka Esau. Tubona ubwiza bw'Imana mu gutoranya ariko kandi tukabona n'Imana igororotse mu kurekera abantu mu gukomantara kw'imitima yabo maze bakazoba mu gihano cibihe bidashira. Imana rero ntabwo igabitanya, ntabwo iragororotse ahubwo tuyishimira kuko muri twese twari dukwiye kuzopfa yarahisemwo abo isesekariza. Murakoze biri mu byo mudusiguriye mugitangura mwigeze kutubwira yuko isoko ry'ubwo buntu ari ubusaraba n'uko Yesu yakoze cy'urupfu rwiwe. Ariko mwatubwiye kandi yuko ubwo buntu budashikira bose, hari abo bahamagarwa muri rusange ubwo buntu bwigere bubahamagarira imbere ngo bubinjize mu mugambi w'agakiza. Ari nayo mpamvu atari gitangaza y'umuntu akijijwe yamavuga ati ni ukuri Imana yarangiriye ubuntu. Ariko rero nimba ubwo buntu butagirirwa bose ko tuzoja mu ijuru kubera ubuntu kandi si twe tuzoja mu ijuru mane baje ngo ubuntu ntibugirirwa bose. None nimba ubwo buntu butagirirwa bose isoko ryabwe akaba ari umusaraba. Murashimvira nimba umusaraba nawo nyene ukora kuri bose canke winjiza bose. Eske Yesu yapfiriye bose? Nimba ubwo buntu budashikira bose. Dusabe muri Bibiliya icete ca mbere Paulo yandikiye abatesalonike igice ca 5 ku murongo w'9 kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo niwe yadupfiriye. Bisubiramo ivyo uvuze. Yesu yadupfiriye kugira ngo turonke agakiza. Ikibazo nico uvuze ati none ubwo rupfu rwo ku musaraba no kugira ngo abantu bakire cyane no kugira ngo bashobore gukira. Mu vy'ukuri tubona inyigisho ya Bibiliya itwereka yuko abantu bose Yesu yapfiriye bazokizwa. Tubisoma mu Banyefesi igice ca mbere ku murongo wa 4 nkuko yadutoranije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwako kugira ngo tubabera tutagira gasembwa imbere yayo. Ugutoranya kw'Imana urupfu rwa Kristo n'umuhamagaro wayo ku bwacu birafatanye nuko abo bantu baba
abera kandi bazojanwa mu ijuru. Rero mu vy'ukuri inyigisho ya Bibiliya iratwereka yuko Yesu ntiyapfiriye bose mu bantu bariho, ariko yapfiriye bose mu bo yatoranije. Ego mwashobora kwagura iciyumviro twari tuzi yuko Yesu urupfu rwiwe rukora ku bantu bose, nagira urupfu rwiwe ni umutumiriro ku bantu bose. Mbega urupfu rwiwe ntirutumirira abantu bose kuza ku Mana. Yapfiriye abo yatoranije kugira ngo igikorwa cyo gupfa kwiwe kibe igihagije kandi kibashikane ku gakiza. Muri Bibiliya turabona Yesu ubwiwe ariko aravuga yuko urupfu rwiwe ari rwa benshi. Muribuka ku ngaburo nyeranda ariko aravuga ati uyu n'umubiri wanje ugiye kumanyugwa kandi ngutangirwe ivyaha vya benshi. Ntavuga bose. Umumarayika aje kumenyesha mugahandi yagiye kumenya ati ninaja kumusaraba ninamanikwa nzokwikwegera ko bose. Ego nivyo hariho imirongo imwe ivugamwo bose, mugabo uri kuragenda kwiraba neza haraho Paulo yari karavuga yariko kuko ijambo ry'ubutumwa bwiza ariko ajyandikira Abisirayeli nabo ntibumva yuko agakiza k'Imana gashobora kuba ku bandi bantu atari Abisirayeli. Rero Paulo yari karavuga yuko n'ayandi mahanga azoshikirwa yakoresheje ijambo ryabo bose. Bidasigura yuko bose bazokizwa, ariko abo mu mahanga yose harimo abo yatoranije maze. Natubwiye ko Pascal Deno ava mu bakozi b'Imana bizera ivyizerwa bifatiye kuri Calvin. Ariko abantu bose abareforme bavuga yuko Yesu gusa intumbero yiwe yari imwe gusa yo gupfira batoranijwe. Hari n'abizera yuko intumbero kumbure ari zibiri. Hari intumbero rusange aho urupfu rwa Yesu ari umutumiriro kuri bose, mugabo kandi ko urwo rupfu rugira kamaro ku batoranijwe n'igihe muri rusange urwo rupfu ari umutumiriro kuri bose. Alors ivyo bisigurwa yuko nivyo urupfu rwa Kristo Yesu rurihagije kugira ngo abantu bari mwisi bose bakizwe. Ariko muri abo twagiye turabivuga wa muhamagaro utumirirwa kubwira abantu bose kugira ngo bitabe urupfu rwa Kristo rukwiye kugira ngo abantu bose bakizwe. Si ukiza burya twavuze yuko umuhamagaro w'imbere mu mutima urongowe na mpwemu yera ari ukoresha uwo muhamagaro w'inyuma kugira ngo ushitse ako gakiza ubwo rupfu rwa Kristo Yesu mu mitima yabo. Mbega abonyene Yesu yapfiriye bagahamagarwa mu buryo budasanzwe imbere mu mitima biciye ku ijambo bumvise inyuma bagatumirirwa imbere na mpwemu yera. Mbega bazobandanya gushika kwihereza nishaka gushika bagahitamo kubivamo kandi Imana ikabaheba. Ni kibazo cama kiriko kiragaruka kenshi. Pascal Deno n'ivyukuri muri iki gitabo arakidufasha kugitahura nimba ako gakiza twakurikiranye neza kava ku Mana, kagenywe n'Imana, karangurwa na Kristo Yesu ku musaraba, kagashitswa mu mitima y'abizera na mpwemu w'Imana. Ivyo nukuvuga ko agakiza si gikorwa c'umuntu. Nukuvuga ntitwogatakaza kuko si twebwe tukazigama. Muri iki gitabo aragura neza cyane akatwereka n'imirongo ya Bibiliya, akatwereka yuko ab'Imana yatoranije ikabakiza mu rupfu rwa Kristo Yesu izobazigama gushika ku mpera y'umuhamagaro. Tuko turiregereza gusozera kino kiganiro. Nashanga kuri Bella mwari mwatangiwe mutubwira mu ntangamarara Dr. Billy yuko uyu mwanditsi atubwira ko ivyanditswe vyonyene arivyo vyihagije sola scriptura, ku kwizera konyene ariko tuma dutsindanishizwa sola fide, ku buntu bw'Imana ariyo nkomoko y'agakiza sola gracia. Yaheje kwituganiriza ko ariko kandi mwatubwiye kandi kubijanye na solus Christus, Kristo wenyene ko ari we muhuza umuntu n'Imana. Mwongera mutuganiriza kubijanye na solideo gloria. Sinzi ko ivyo bibiri vya nyuma mushaka kwitweganiriza amajambo magufi. Yego cyane katugerageze. Soli Christus tubona yuko twagiye turabona bivanye kuri aya mapomo mwasise umwanditsi ageze kuri no point abashaka kutwereka ariko ivyo vyose rero bishitswa muri Kristo. Ati bishitswa muri Kristo gute? Bisaba ko tunwana nawe. Kujya twari twararanyanye na Adam bigatuma ubwabitanisha kwiwe canke tuba amputé bijanye n'icaha ciwe hejuru ubuzima bwacu. Caciwe tugiharugwa ko umuvumo yavumwe tuharugwa ku rubanza ariko rutubako. Yego umwanditsi rero ashaka kutwereka yuko vy'ukuri ukugoroka rero kwa Kristo Yesu natwo kuduharugwa ko twege nk'ubugororotsi. Ariko hejuru ko bazana ayo mareforme canke bazana iyo mpinduka siko vyari vyemewe muri ico gihe, kuko rekatori gushika hiyo hose naho basa nkaho mengo baravyumvikana ko bemera yuko ego dukizwa biciye muri Kristo Yesu ariko tukagenda turongera ko utundi tuntu twacu. Rero tumaze kubona ko gakiza gatunganye muri ubwo buryo dusanga yuko vy'ukuri Imana nimba ari nziga gatunganya gutyo akaba ariyo initiateur y'agakiza ni vyose vyari bigamije sa gloire. Byose vyari bigamije
icubahiro ciwe yego byose bigamije icubahiro cayo Solideo Gloire rero Imana ariyo nkomoko y'agakiza igihe urupfu rwa Kristo rwonyene rudukiza igihe ukwizera ngo urupfu rwiwe tubihabwa n'ubuntu bw'Imana bwadukoreyemwo igihe ubwo buntu aribwo budushoboza bugakorera muri twebwe twaramaze gukizwa gushika kuri wa munsi tuzobona Yesu mbona nkubone icubahiro cacitwa ic'Imana Solideo Gloire. Ndashaka gushimira ariko hadukurikirana tugeze ku musozo wa kino kiganiro cacu umusomyi n'umwanditsi igitabo ca Solas ca Pascal Deno mushobora kurondera kuri internet mugashobora kugura. Nizere yuko badukurikiranye bose vyabafashije ivyo abo bene data Dr. Billy na Bella batuganirije. Nashaka ndabashimira abatumire banje Dr. Billy nashaka kubashimira. Nije ndabashimiye cyane. Nizere ko ikintu twabakeneye muzotwitaba. Aza wari umunezero. Mwakoze umukenyezi Bella ndazi ko mufite amabango menshi ariko mwatanze umwanya wose tubashimire kwishura ku butumire. Mwakoze cyane ku butumire. Nizere ko nundi munsi muzotwitaba. Murakoze mwese jewe nakunda bashikiza iganiro ni Pastor Nikiza tuzosubira ubutaha tuganira kundi mwanditsi. Shalom.